mu kazi abantu twakorana baca bagenda kwa bosi baramubwira ngo ntibashaka kubandanya bakorana n'umuntu atari umuyisilamu canke w'umuntu mu murtadi. Murtadi ni jambo ryo mu Carabu risigura umuntu yahemutse canke yavuye mu idini ry'abayisilamu tivwa. Haragera igihe rero birabura udubi mu kazi. Naramubwiye ego nakije narakijijwe, naramwakire Yesu nk'umwami wanje n'umukiza, camwe ariko ivyo ntibishobora guhungabanya akazi. Dufate nk'uko ashaka kugusengera ukazubona atanguye gucana ibintu, aracanya ibintu. Hari ibintu bitwa ngo amaudi urumva, hari ibintu bitwa amaudi ngo amaubani, sivyo? Bijya bintu vyose impemu yanje ntiyavyemera, ufite sinavyakira. Nanga gute umuntu ariko acana ibi bintu? Eske mu guhamagara Imana turanugucana, urumva nibikereka aracana nkumva nyene tiva kajya kamoto kavyo niko ndavyakira neza. Ivyo byose bigenda bitusha muri jewe, bintusha ku mutima. Ico gusa cyo gucana ivyo bintu kumva yuko ufite sinavyakira komtere, urumva. Ariko igitangaza gikomeye, gahunda zose twapanga nabo bashehe zarapfa. Urumva gahunda zose niho nateye kumenya yuko Imana yarifise ku mugambi. Urumva gahunda zose ngo twapanze ngo tuzobonana kwa kabiri, hacaza ikindi kintu. Muzobonana pour faire quoi? Kugira nyene asengere canke ngwamo umuti nisige tivo. Ego none uwo muti yaguhawe wisiga yavuga ngo yahuye sinzi. Hari amavuta nyene batanga, hari amavuta batanga bikiwe. Ariko utoke iyo umuntu ari mu mwijima ukora ibintu uri inconscient, urumva nta conscience ubufise, urumva kuko niho hantu ubonye refuge honyene. Ngo wisiga amavuta bigende gute? Je ivyo bintu sindabitaho. En fait akubwira ko yasengeye, mbona amavuta bayasengeye canga go amazi ni nk'amazi ahezagiye, sivyo akabisengera, sivyo. Ariko byaguma bipfa, gahunda zose twagira zarapfa, sivyo? So izo zose zari inzira ariko ndacamwe. So haragera igihe rero novuga conscience irantravaya by'ukuri. Ico gihe naramaze nk'amajoro nkangahe ndarasace nazijoro ndiko ndimvira ivyo bintu biriko birantravaya mu mutwe. Harageze n'igihe muri ivyo bihe nyene mu bisanzwe nari namaze kumurikirwa no kuri, urumva, ariko sinari bwa murikirwe vy'ukuri, urumva. Ariko harageze igihe mpindura isengesho canke mpindura igisabisho, sivyo? Kuko narabona ko ikibanza ndimwo si kibanza c'ukuri. Ntugire bijya bavuga ngo maduwa ugasenga isengesho risanzwe. Oya naraje nyene kuri kajya gatapi, sivyo? Nkavuga Mana cyangwa Mana nukuri nyoborera mu nzira zawe, urumva. Mva ryari isengesho rihindutse, mfite ryari isengesho ryerekana ko ndi muri confusion, urumva. Nari muri confusion nga Mana nyoborera mu nzira zawe, reka inzira yawe Mana imurikire, urumva. Reka Mana bana murikira no kuri Imana kuko ibintu ndimwo ndabona yuko atari vy'ukuri. Nkabwira Imana ko nyene nkabivuga umenga nukuraganira n'umuntu. Haragera umunsi ndafata decision, ariko muri uko gufata decision sinovuga ngo ni jewe uko nyene navyeretswe niko vyaciye bigenda. Hanyuma yarabaye intambara. Ego ndataha nyene nigize incabwenge ikomeye cane. Urazi iyo umuntu ariko arahisha ikintu ucumenga abandi nta na kimwe bazi, urumva. Kandi mfite nigize incabwenge ariko
imana inyirabira gusa sivyo ariko nagiye gusanga iyo umuntu yinjiye mu muco nka kurya wakije itara mu cumba hano hose harabona sivyo iyo umuco watse uri remarquable ubishake ntubishake ofete barakubona urumva ni nka kurya Yesu avutse barabonye inyenyeri urumva inyenyeri barayibonye so ikintu cagiye kuntangaza gikomeye abantu bo mu muryango batahora bantelefona tutahora tunavugana urumva batangiye kuntelefona baba musulman nyene ego bayisilamu urumva barantelefona nyene iraba nyene urudubi tangana nk'izi apere n'iziki anga izi apere ko ntahora ndazibona urumva ko batahora bantelefona aba bantu bagutelefona bakubwira ibiki rindira bantelefona bambaza decision nafashe ivyo bintu turiko turumva nibiki babibwiwe nande gamana nico gituma nakubwiye isi y'impemu irakomeye cyane urumva tanga ibintu nibiki shagamana ibintu ko ata muntu numwe ndabibwira hanyuma birantangaza cyane ahantu nataye kubona igitangaza gikomeye ni mu kazi nakoreramwo ndibuka nakorera umwarabu kandi abantu twakorana harimwo abarabu harimwo abirabura abagenzi twara tuganira abagenzi bara abagenzi banje twaganira nyene nk'abantu bisanzuye natanguye kubona bandaba igitsure atana kimwe barame atana kimwe ntabatutse atana kimwe ndababwira atana kimwe ndababwira koko biratusha mu mutima none uyu mutipe nitwara tuganira jewe cyane wowe waguma wikanga ati oya nta na kimwe nikanga nakora akazi nkuko bisanzwe bazi umuntu yigize incabwenge afite umenga si uri fete nkakora akazi nkuko bisanzwe ariko nguma mbona ijisho banda bari tari ijisho ryiza ariko uko bagira indavye naca nibuka rya jambo pasiteri yambwira yarambwiye ngo ibi bintu ntibihishwa cyaguma ari iryo jambo ndagyibuka okay tanga mu mutima tanga mundabe nabi ntimundabe nabi igikuru nuko ataco niyagiriza urumva niko nanivugira nkaca nikora akazi kanje haragera igihe rero birabura udubi mu kazi ebana ico gihe jo murapere no kuri caca sinagenda kuja gusenga sinagenda nagenda rimwe rimwe nagenda ninyageje oya naye nahejeje gukizwa naye nahejeje kwatura none ubwiwe niki ko batari barakubonye umunsi umwe winjira muri church oya aho hantu iyo church nta muntu numwe yankurikirana nukuri naragefete nagenda fisa amaso nkangahe nyine ugira ndawe nyora uramaze kubona umuntu agenda ariko arayoboka agiye kwiba urumva ndiko nagenda kandi arabona umenga nta muntu ariko arankurikira urumva hanyuma ariko pasiteri arambwira ikintu gikomeye arambwira ngo hazogira igihe ngo we wenyene ngo wigumura utangure gutemberana Bibiliya urumva hazogira igihe uva muri uko kwinyegeza urumva bikuvemwo urumva hazogira ubwoba kuvamwo urumva hanyuma mu kazi abantu twakorana baca bagenda kwa bosi baramubwira ngo ntibashaka kubandanya bakorana n'umuntu atari umuyisilamu canke w'umuntu mu murtadi ni jambo ryo mu Carabu isigura umuntu yahemutse canke yavuye mu idini ry'abayisilamu tivwa hanyuma boss arabumviriza boss abumvirije harabura udubi haba nka greve mu kazi ku muntu umwe jewe gusa boss nawe yari mu mizirima ego yari mu mizirima urumva yari mu mizirima hanyuma ariko ikintu cagiye novuga gute
bose carampamagara ampamagaye ndamwitaba ariko mu kugenda kumwitaba urabo kungene mpemu yerakora naciye nsenga sinahora senga ndamwitaba naguma naca ngenda uko nyene ariko ico gihe ndibuka narasenze narabwiye Imana canga Mana mu majambo ngiye kuvugana nawe ariko inkuru y'umwana isubira inyuma nari namaze kumenya inkuru yuko hari abantu bariko barangwanya mu kazi kandi bashaka ko bakankuramwo candasenga canga Mana ntaba ari jewe mvuga ariko aba ari wewe wivugira ndagenda kwa boss ndagenda kuri we arambwira ngo ivyo bintu ndiko ndumva nibiki ngo nivyo koko wavuye mu idini ngo ivyo ariko aravuga nivyo ngo wakijijwe sindakubeshe ubushizi bw'amanga bwo kuvuga ko nakijijwe sinzi aho nabukuye ariko ndibuka yuko yari mu boss ntinya sivyo yari mu boss ntinya afise igitinyiro tivo ntinya ku buryo yuko ugiye n'imbere yiwe waracunya waracinya ukuntu ukaca bugufi ariko je moraperi jambo namubwiye sike dupfana idini caye dupfana akazi ubwo bushizi bw'amanga sinzi nabukuye urumva naramubwiye ego narakijijwe naramwakire Yesu nk'umwami wanje n'umukiza camwe ariko ivyo ntibishobora guhungabanya akazi kuko akazi kabandanya kurya nyene kamye kandi ndibaza yuko atamanka ubona mu kazi kanje kuko nakora mu bintu vy'amafaranga ndambwira ndibaza ko atakintu camanka ubona mu kazi kanje bose arumviriza amajambo ndiko ndamubwira nubwo bushizi bw'amanga biramukanga haravuga uyu ni Abdoul narinzi ko yari afise ubwoba imbere yanje biki aca bugufi nari nciye bugufi ariko amajambo namwishure amajambo y'ubushizi bw'amanga urumva ndamubwira ikintu kimwe ndamubwira bosi ego arambwira yuko icambere yatangiye kumbwira yuko hari abantu baje kumubwira yuko badashaka ko mbandanya mu kazi hanyuma ikintu namubwiye ndacibuka ndamubwira ngo bosi nimba baje kubikubwira ni uburenganzira bwabo kukubwira ivyo bashaka ivyo bagona ariko icyo nzi coco akazi ni gwawe ingingo ya nyuma niwe wifata urumva nta n'ubwoba bwo kuva mu kazi nari mfise urumva nambwiye ingingo ya nyuma ni wewe uyifata urumva ni wowe wampaye akazi cyangwa igikuru nuko akazi ndagukorera kameze neza kandi n'amafaranga ndayaguha regulierement okay biramunanira kujera biva niyo nyishu nizo nyishu nayo kumandamuha cyangwa ikindi naco ga boss cyangwa nuno musi nawe nova mu kazi urumva ugomba kumenya yuko je kugira nze muri aka kazi ntibaruzi ko ari umuntu yitwa jewe nari kuza muri kano kazi le fait yuko utaruzi hari umuntu yitwa jewe Dudu nari kuza muri kano kazi ni nkuko nshobora kuja mu kandi kantu k'umuntu atanyiteze urumva nariko ndamushira mu kibanza c'Imana kimwereka yuko naho yamaye akazi siwa ndemye canke siwa z'ubuzima bwanje okay acara arambwira ngo genda ngo ndabiregre urumva so birabandanya uko hari ibintu bantega vy'igipfumu urumva hari ivyo bantega memu yarakabimbwira hari ivyo bantega vyinshi kuri biro nakorerako canke ku muryango w'ubwinjiriro nkavyumva muri jewe ariko ndibuka mpemu yera yarabimbwira ngo ahantu bahateze ikintu akakubwira wowe ego jewe inkuru y'umwana isubira inyuma nkigikizwa nagiriwe ubuntu sinari bwamenye ijambo ry'Imana ryinshi muri jewe ariko muri ivyo bibazo vyose nariko ndacamwo mpemu yera yaguma mbwira Imana yaguma mbwira ndi kumwe nawe ntugire ubwoba ndi kumwe nawe iryo jambo rigatuma mba apeze muri jewe sivyo so hanyuma bibandanya uko birahera
tubana nabo muri ivyo hari nandi matake menshi bankorera bagashaka konona akazi kanje bagashaka kunyene gukora ibintu kugira mve mu kazi urumva ariko muri ivyo vyose Imana yaguma ibindindiramwo ndibuka naguma mbwira Imana nimba ubona ko igihe canje cyo kuhava cageze hankure ako nimba ubona hari kitaragera ni wewe ukora ivyo ushaka so harageze igihe uyo boss nyene akaba ari wamvugira wow harageze igihe hari ikintu cabaye kuri office yanje ku biro nakorerako baragerageje kugira kopi y'urufunguruzo kugira binjire mu biro biba amafaranga ya boss biba amafaranga ya boss kugira nje muri erere swat nje mu mpimba mfungwe ariko ndibuka muri iryo joro buca ari ivyo bintu muri iryo joro narenda gwana n'ibintu narenda gwana mu nzozi mvuga mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu ntazi ivyo ndiko ndagwana ivyo ari ivyo ndavyuka mu gatondo ndabwira Imana canga Mana ndashaka kumenya ivyo nariko ndagwana navyo ntaco nzi ikintu nariko ndagwana ariko nabona yuko ndiko ndagwana n'ikintu Imana iranuma nta na kimwe yambwiye shitse mu kazi nuguriye n'urufunguruzo ibiro vyanje urufunguzo ntigwinjira ugurura nawe ugurura nawe ngiye kurabuko sinzi kumwe naravye uko mbona ikintu cacikiyemo urufunguzo rwacikiyemo urumva nkikibibona canumva ijwi irambwiye iyo ni ya ndoto ariko rarota urumva so birantera amakenga depression urumva depression nyinshi cyane ndabifotora ndamenya yuko ari umuntu yagerageje kwinjira bagerageje kwinjira birabananira urumva byarabananiye kwinjira Imana yarabindinze ndafotora ndabereka bossi ndagira amafoto canga boss wabonye ibintu vyibaye canga je ibintu ntavyo ntahura kuko muri runo rugo caye muri kano kazi hari nk'abasiti urumva hari abasiti se ntahura ukungene ibi bintu bibaye urumva sinari ukungene umuntu yoshira mu rufunguzo nga abasiti bari ko barabiraba birabura udubi mu kazi ico kintu kibaye kiba impamvu ya boss kubabwira bajya abantu bariko barangwa kuko boss yaciye abamenya ni ibintu biri clair nibajya nyene bariko barangwanya urumva boss yaciye ababwira ngo nciye mbona yuko ngo Abdoul mutariko mumugwanira canke mutariko muramugwanya kubera idini ndabonye yuko hari izindi nyungu ziri nyuma y'ibi bintu hari ikindi kintu kiri nyuma y'ibi bintu urumva biba ngombwa ko atangura kumvugira urumva umva ko bitanguriye mu ngorane hanyuma bihereje ari intsinzi ofete baca babura inguvu babuze inguvu kuri boss baca batangura guca mu zindi nzira bikibashaka kunyonora akazi hari abakozi nakoresha ugasanga bafashwe sivyo ugasanga banshese tivwa ibintu vyinshi cyane urumva ni vyinshi cyane histoire ndende so iyo aho ni mu kazi muhira naho muhira harageze ahantu bavyeyi bamamagaza barambaza ibintu tuko turumva nibiki ebana nyene ndashira ubwoba ngira ubushizi bw'amanga ndababwira je narakijijwe narakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza urumva sinze kubwo bushizi bw'amanga bwava nukuri je morapere harabaye nk'ikintu kimeze nk'ikiriyo muhira yego harabaye ikintu kimeze nk'ikiriyo barababara ebana barababara cyane gose haba mu kubavyeyi banje haba mu muryango wanje so ariko muri uko kubabara narumva ikintu muri jewe kitari muri jewe narumva ikintu kindemesha urumva kindemesha mu bisanzwe hari ubushizi bw'amanga Imana yaranshizemwo butari muri jewe ku buryo yuko sinagira ikigongo nta bishobisho nabwira ngo umuvyayi kararira urumva kuko nari mfise ikintu ca self confidence muri jewe cico nemeye cico nizeye hanyuma haragera igihe ndava muri ubwo bwoba ntangura gutonda kuri church ntangura gutonda gusenga nja gusenga urumva ibintu vyinshi haragera igihe ingwano ziragira ariko muri ivyo bintu vyose naciyemwo harageze igihe ndashimira Imana
harageze igihe ndashimira Imana ndavuga Mana ndagushima ko warancishije muri ibi bintu kuko ndibuka iyo persecution naronse yatumye nja mu bwiza bundi urumva yatumye menya ijambo ry'Imana urumva yatumye muri kigwa no kuri kw'ijambo ry'Imana yatumye menya gusenga urumva yatumye nja mu kindi kirere campemu yera urumva bigenda uko urumva mu ncamake ndashimira Imana kuba Imana yarandinze muri ivyo bintu byose kandi yarankomeje kuko nta kindi cyankomeje atari Kristo kuko ntizari inkomezi zanje ku nkomezi z'umuntu ivyo bintu ntiyari kubiresista nta muntu yashobora kubiresista ariko kuba Kristo ari muri jewe nuko ivyo bintu byose byagize navuga gute nashoboye kubyeshapa kubisermonta. Thank you so much Abdoul ku ntahe yawe ndumva ishobora gufasha abantu benshi surtout kuri abo bakiri muri uwo mwiza bavuga bati Mana icoma ngo ndonke voix de sortie hari abagifise ubwo bwoba bwo gutera pa mugabo ari muri doute bavuga ati uko biri kose ivyo ndimwo sivyo mugabo ni gute no bivamo wowe nk'umuntu Imana yafashije nk'umuntu Imana yashigikiye ni gute wotera intege uwo muntu canke un petit conseil ku muntu akiri mu mwiza muri uwo mwiza surtout waba musulman uvuga uti kora gutya koresha iyi strategie iki nico camfashije kugira ngo nakira gakiza sinzi akajambo kari nimushobora gushikiriza abantu mu bisanzwe mu byo naciyemwo uko nabivuyemwo si jewe bwari ubuntu bw'Imana n'ubuntu bw'Imana nagiriwe ariko icambere nyamukuru umuntu agomba kumenya kugira ave muri ico kibanza kugira navuga gute amurikigwe atangure gutambukira muri ivyo bintu agomba kwanza kumenya yuko Imana yamuremye ariyo imurinda urumva Imana yamuremye ni imuzigama ntazigamwa n'abantu ariko azigamwa n'Imana icambere n'ubwoba urumva agomba gushira ubwoba uyo muntu agashira ubwoba na cane cane ikintu nyamukuru nasanze Imana idugira kugushaka k'umuntu urumva Imana idugira kugushaka k'umuntu Imana irubahiriza principe zayo urumva irubahiriza umuntu urumva utangura kuyereka kushaka kuva muri ico kintu urumva eske uyereka gute kushaka kuva muri ico kintu ushobora kuba ushaka ushobora kuba ushaka kubivamwo ari ugasanga nturamurikirwa vy'ukuri urumva ugushaka cyane cyane nico kintu ca mbere umuntu agomba kwereka Imana na cyane cyane nimba yamaze kumenya ukuri kwa Kristo akegera abagenzi babizi akegera abagenzi bamaze kumenya Kristo bakamumurikira kutaramenya uko kuri naho kutaramenya uko kuri ikintu ca mbere kutaramenya uko kuri c'est la grâce ni ubuntu bw'Imana agiye gusanga n'ubuntu bw'Imana ariko mu gishingo cy'umuntu ataramenya uko kuri agomba guhagarara mu kibanza c'umuntu Imana yaremye ntahagarare mu kibanza c'umuntu w'umunyedini urumva abe neutre mu mwanya ataramenya Kristo ahagarare mu kibanza c'umuntu Imana yaremye umuntu Imana yaremye nta gwanko yari afise urumva umuntu Imana yaremye nta kwanga uwundi muntu yari afise umuntu Imana yaremye nta kwica uwundi muntu yari afise urumva nico gituma kenshi na kenshi nkunda kubwira abantu ubu bwenge Imana yaduhaye hari impamvu yabuduhaye dushobora kwibaza kubera iki Imana itangiza impene kubera iki Imana itangiza inka ikamu ubwenge nuko yabonye ko ari ico nshoboye so ikintu shaka guhanura umuntu ataramenya Kristo ni kimwe ibintu byose abarimwo ibintu byose abari karakora yame yibaza ikibazo cyitwa pourquoi kubera iki eske nimba bakubwiye
ujya muntu ntimupfana ikintu na kimwe ntugomba kumukunda ugomba kwibaza sike kubera iki kintu ndiko ndagikora kubera iki ndikunda kubita kanaka kubera iki ndiko ndica urumva ico kibazo ntikiraba abayisilamu gusa kiraba uwo muntu wese atari mu nzira ya Kristo sivyo kubera iki ndi muri yisi urumva kubera iki navukiye ahantu urumva tureke ntaramenya Kristo numaze kumenya Kristo ico kinagomba kucibaza kubera iki namenye Kristo urumva ico kibazo agomba kucibaza gikomeye je ndibaza ko ari nahejeje kwishura kuri ico kintu thank you so much nizere cyane ko bagukurikiranye reka ndagushimire rero Abdoul merci warakoze ko twitaba okay merci twavuze rimwe uba watwumvise warafise ibintu byinshi wari kuburi kurakora ariko turavuze ngo merci Empower TV iragushimiye yego cyane nizere ko nitwasubira kubikora ko muzotwitaba nta kibazo tuzobitaba muhezagirwa cyane murakoze reka mu nkundire rero ndabashimire nshuti namwe bakunzi ba Empower TV mwakomera dukurikirana nizere cyane ko intahe ifasha ubuzima bw'umwe wese ariko aradukurikirana ndabasaba gukora subscribe share na like kuri wowe utarakibikora kugira ngo ubashe gufasha imitima ya benshi haba kuri Facebook niho turi Instagram na Twitter hose niho turi kaze cyane mudukurikirane muri benshi thank you